Je nitwa Ndayikeza Jiva nkaba aje waserukira imbere y'amategeko ishirahamwe rihurikiyemwo abari mu muryango w'abarazi mu Burundi nkaba kandi nsanzwe mu misi yose ndumuhanuzi yaje imibano n'imico kama oramatari mu ntara ya Bururi. Uno munsi igenekerezo rya 11/0/2020 ishirahamwe rihurikiyemwo abari mu muryango w'abarazi mu Burundi ryamutse ritunganya ikoraniro kaminuza ryawo rigira kabiri. Ivyo twariko turabira hamwe canke mbere dusaba n'ikoraniro kaminuza ko yotwemerera. Ubwa mbere hariho gushikiriza ibikorwa twaranguye muri uyu mwaka urangiye, gusaba ibikorwa twaza tugashira imbere ibikorwa vy'iterambere, kuko ibintu vy'ibikorwa twihaye mu muryango tuza kubishira mu ngiro kandi twisunze umugambi w'igihugu ujanye n'iterambere 2018-2027. Ico twashitseko rero muri rino koraniro kaminuza nuko muri buri burere ubure no kuvuga n'intara zimwe zimwe tugashira hamwe hagiye gushingwa amakoperative. Hagiye mbere no gushingwa n'amakoperative no mu ntara kugira ngo tugire imigambi myinshi y'iterambere, twiteze imbere, dutange ubuzi, kuko tuza dufise ugwaruka buri mu muryango wacu mbere n'abandi batari mu muryango. Mugo twebwe mu gihe hose hoba hagize igikorwa kiboneka gitanga akazi tuzoga hako wese abishoboye. Giye vuba na bwango gushiraho abo bantu, kuko ihuriro rya bose ryahereje rikabemeza. Ikoraniro kaminuza ryatwemereye ko tugiye kuguruza amakonte 3, rimwe rizoba riraba ivyo kubaho kwa misi yose canke ibikorwa vy'abagize komite nshingwa bikorwa hamwe na komite ijejwe kugenzura ibikorwa byose by'umuryango. Hama iyindi konte nayo ikaba konte izofasha mu ibikorwa byose bijanye n'iterambere. Hama n'indi konte ijanye no gufashanya, kuko mu muryango kuva na kera imiryango yamye ifashanya hagati yabo, nko mu gihe hagize ubura abavyeyi canke agira urubanza rw'ineza canke rw'inabi, abantu ba mbere amushikako bakaba ari bene umuryango imbere yuko abandi babanyi biwe canke izindi nshuti bahashika. Rero twebwe abanyamuryango bamagariwe kubanza gushikira uwo munyamuryango wacu imbere y'abandi, kandi tuzaza tubishikeko. Muri uwo mwanya nyene abari bitavye ikoraniro kuri izo konte duheje kuvuga bene baciye begeranya uburyo bungana n'umuriyoni n'ibihumbi 400 baciye batanga kugira ngo ibikorwa by'ibanze bice bikoreka. Amafaranga agaca agaburwamo kubiri, ibihumbi 700 ya mbere akazokora mu bikorwa vy'ukubaho kwa misi yose kw'abagize komite. Hama igice kigira kabiri yaco kigizwe n'ibihumbi 700 caca gikora mu bijanye no gufasha abanyamuryango bari bafise ibibagoye. Ku kijanye rero n'ibikorwa, ubu nta cyitwazo dufise, ubu rero muke ku kivi dusigara mutubwira ukuntu icyo yakoresheje n'icyo twufasha kugira ngo ibindi bikorwa bibandanye. Kuri iki gikorwa nacyo cyo kumenya uburyo umwe wese azaratanga buri kwezi, ni kuba cyo kwihuta cyane kugira ngo umwe wese atangura kuraba ayasanzwe yinjiza buri kwezi, kugira ngo amenye yuko ateza gukuramo 1000 canke 500 canke 500 kugira ngo umuryango ubandanye ukora neza. Ntibagiye no kwiyumvira imigambi izokorwa muri koperative. Turafise abize ibintu bitandukanye, kuko nagiye n'umuntu wese yagiye afata ijambo. Turafise n'abataco barifise bakora n'abarondezi. Mu byo kurondera rero urumva yuko akazi gashobora kuboneka, kandi muri ako kazi nyene turizeye yuko hariho
abantu babishyikira imbere cyane mbere kumusumba turi kumwe ngaha dushobora kududura hirya no hino ugasanga ibintu birafashe inzira kandi bikaba vuba. Rero kuri twebwe ni umunezero ntange cyane rwose kuko tubonye mu mwaka umwe gusa tutashoboye gushikako bwa mbere ho twari tunganije mu bijanye n'amategeko twaronka uruhusha rw'umushikiranganji w'intwari mu gihugu n'igihe zokunda igihugu n'iterambere ry'abene igihugu twari twarose iryo kete itariki 25 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka 2019 niho rero twaca dutunganya iri koraniro rigira kabiri none twari tubishitseko nk'amanota rero tubona twashobora kwiha twebwe mu mwanya mutoya twizewe n'abanyamuryango ni kuri twashitse ku manota va 95 kandi twifuza yuko tuzobandanya tuduza ikivi kuko vyagaragaye ko abanyamuryango badufise ko icizere cinshi mwebonye naho twariko turagira inama yuko abantu bose banezerejwe n'ibikorwa twashitseko kandi mu mwanya mutoya mbere atanu uburyo umuryango wari bwaduhe twagiye twikora ku buryo bw'iwacu canke tukaraba umwe ashobora kutunganira kuri abo bose bagize ico bafasha turabashimiye cyane rwose kandi nutwitse yuko tuzoshika ku ntambwe ikomeye cyane rwose. Nk'impanuro nuko tubonanya twubaha abo twashyize imbere kuko hajya tubaha dushobora kubabanza kuko hajya muri mishyirahamwe cyangwa mu mugwi w'abantu hateza kuboneka abawurongoye leadership iteza kugumamo kugira ngo tubandanye tumvikana tubandanye bitube gusimbira hamwe. Umuryango w'abarazi mu Burundi ushira imbere ibikorwa amajambere ubumwe hamwe n'ubwizigirwa muri byose gufashanya hamwe no kwiteza imbere hangama muryango w'abarazi hangama iryo ragi twese tuzorigendera.